Ati bariko badusubiza ku rugamba badakosoye ivyatumye tuneshwa. Ubwo ni ubutumwa bw'umusirikare w'Umurundi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza nanakwifuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Nayo wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu c'u Buganda ndetse n'igihugu ca Tanzania, ndaguhaye ikaze nanakwifuriza kubandanya uraruranirwa. Ndetse yewe namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi, ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure ibatohoreza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru, hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV ahanditse ijambo s'abone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Umusirikare w'Umurundi ati bariko baradusubiza ku rugamba badakosoye ivyatumye tuneshwa. Ubwo ni ubutumwa nyene duhejeje kuronka bw'umusirikare w'Umurundi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva kuwa 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 abasirikare b'u Burundi barungitswe kurwana na M23 bariko barasubizwa ku rubuga rw'intambara. Benshi mu bariko barasubizwa mu birindiro vy'urugamba bariko baridoga ko ata bikoresho bikwiye bafise. Umwe muri bano basirikare yatwandikiye avuga ivyatumye baneshwa ubuheruka, benshi bakahapfira abandi bagasanzara mu mashamba. Uyu musirikare arerekana ububeshi buri mu makuru atangwa n'ababarongoye ku buryo yibaza ko abatwara igihugu batanafise amakuru akwiye y'ukungene ibintu vyifashe ku rubuga. Uyu musirikare akaba abona ko ivyatumye batsindwa ubwa mbere bitakosowe n'ubu bazohahonera. Kuri runo rubuga turemera ko umunyagihugu wese hakwiriye kumvirizwa n'abamutwara. Turaha ijambo uwubona wese ko atagira aho avugira. Niyo mpamvu ubu butumwa bw'abasirikare tubwakira kandi tubutanga naho biboneka ko abatwara Uburundi batifuza ko busohoka. Amajambo yose aza gukurikira ari hagati ya Twamugina yanditswe n'umusirikare ari muri Kongo. Kandi nk'uko twama umwidondoro w'uwatanze ubutumwa turawunyegeza. Ivyatumye tuneshwa ubwa mbere ntivyakosowe. Ku kijanye n'ibiriko bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndabivuga nk'uwubibona kandi nk'uwuriko arabikora. Muri zino ntambara umusoda w'Umurundi ariko agwana akaharonyera defete itigeze iboneka mu gisirikare c'u Burundi. Si ukuvuga ko hari icahindutse kuri wa musoda muzi. Eka da! Defete yarabaye kandi n'ubu irabandanya kubera ukutava kw'izima no gukunda amahera kw'abaturongoye. Ica mbere mwomenya nuko ivyatumye tuhahombera vyinshi muri izi ngwano ziheze ata na kimwe cakosowemwo. Ivyabaye kuri batayo ya 6 nivyo vyasubiriye kugaruka kuri batayo y'indwi na batayo y'umunani, kandi n'ubu bigiye kwisubiriza. Kuva igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 abasoda bo muri batayo y'indwi baratwawe ku ruyeri rw'ababarongoye batigeze babwirwa iyo bagira berekeze. Ubu bari mu nzira berekeza kwisubiza uburere batakaje. Ikibabaje kizohava kibabangamira nuko n'ubundi abasoda ba FARDC ba Kongo aribo bari imbere. Ikindi kigoye nuko kugeza ubu abasoda batongewe n'igikoresho na kimwe, ni ukuvuga armement. Ibindi bikoresho vyo ntawukivuga kuko nk'iyi batayo y'indwi imaze amezi 3 itagira agakoti k'imbeho, ikiringeti canke agahema ko kwihisha mu mvura. Ivyo vyose abasoda barabivuga hakabura uwuri bubone canke ngo yumve ibisabo vyabo. N'uwubarongoye umengo ntaco abazwa uretse kubagaburira gusa, nta kindi kintu womubaza. Ubumenyi buke bw'abadutwara. Ikindi kiriko gitera defete ni ukudatahura neza kw'abarongoye igisoda c'u Burundi. Uyu munsi abadutwara bagomba gukoresha abasoda b'u Burundi nka kumwe babigenza bakiri mu kiroberi.
ni ukuvuga kutabwiza ukuri abasoda misiyo bagiye gukora, haba ku bijanye n'ubuzima bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo canke ibijanye n'ingene bazirangura n'ingene bazarangura akazi kabo bamaze gushikayo. Umusoda ajanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ata na kimwe asiguriwe, ajanwa ku rugamba atazi uko rumeze. Abadutwara ntibatahura aho isi igeze mu bikorwa bya gisirikare, nta bumenyi buhagije bafise bwo gupanga intambara yo mu gihe ca none, baracafise bwa bumenyi bwa kera. Intwazangabo zifise ubumenyi bwa none ziri mu bashasha bakiri bato bagifise amapete matoya, abo nabo nta jambo bahabwa mu gupanga intambara. Muri make abadutwara kugeza ku batwara amabatayo nta kindi kintu biyumvira atari amahera binjiza. Abandi mu baturongoye ni ukuvuga abatwara amakampanizi n'abatwara amapeloto nta ngingo bafata, bakurikira mu bandi. Abafashwe ni abasoda bacu, si abarwanyi ba Red Tabara. Turasavye abadutwara bareke kwirirwa barata wakuba ku mbuga ngurukanabumenyi ngo abasoda b'u Burundi bafashwe ngo ni abagwanyi b'umurwi Red Tabara, kuko ubu nta vyo guhisha bigihari. Kanatsinda ntaco duhishirira kuko twaraguzwe badutanga mu kindi gihugu. Rero upfa canke ufatwa ntaco bivuze, haba ku Burundi canke kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo yoyo nta nico ihomba kuko turiko twishura ideni ryariwe n'uwo tutazi gushika ubu. Abatugurishije bo bariko baranezerwa n'imiryango yabo mu gihe iyacu yo iri mu marira. Ikindi abadutwara bomenya nuko ugufata bunyamaswa abasoda basubiye i Burundi atari vyo bizotuma dukora neza, ahubwo n'abandi bazogenda uko bakomeza kwerekana ububisha ku kazi be n'ingene badufata mu buzima bwa misi yose, bituma n'akari gahari kunyuka. Ubu bivanye n'ubuzima abasoda babayemwo, nta musoda acumva itegeko ry'abamurongoye. Ububeshi bukomeye bw'abaturongoye ino muri Kongo. Inyuma y'intambara tumazemwo iminsi yatumye haba abasoda bakinjura bagataha i Burundi, abandi bagasabagira. Ubu hariko hakurikira kurondera kwegeka amakosa ku batwara amapeloton. Abatari bake barandikiwe basabwa kwisigura ngo nibo bagumuye abasoda batuma batumbera aho batategerezwa kuja. Aha nobibutsa ko ugusabagira vyavuye ku wuturongoye ino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vyaramunaniye gufata ingingo ngo avuge aho abasoda batumbera. Twakoze urugendo rw'iminsi ine tutazi iyo tuja. Abari kumwe n'abarongoye batayo baragarukiye aho bita Ngungu, birangira bagarutse Minova. Aho hose umukuru w'ingabo vyari vyamunaniye gufata ingingo. Mu bintu biriko bituma igisoda gita akanovera bigatuma cifatirwa mu gahanga n'uburwi bwitwaje ibirwanisho, harimwo iki c'abadutwara barungika abasoda nk'abagiye kw'irondo bitwaje ubuhiri batagira logistique, ni ukuvuga imyambaro, ibirwanisho ndetse n'imfungurwa. Ubuheze twamaze iminsi ine dukubitana twanduruka dukuramwo meza kubera kubura ivyo bintu. Muri bino bihe bitoroshe abadutwara barangwa n'inyifato y'ukubesha, n'ivyo barya abasoda batashe i Burundi barasavye gutaha bivanye n'ivyo bari bamazemwo iminsi. Ariko si bose kuko hariho n'abatari bwashike ku rugamba. Mu bisanzwe General Muzinga yarabahaye guhitamwo ibintu bibiri: gutaha i Burundi no kuguma ku kazi. Aho haciye haboneka imirwi ibiri, abashaka gutaha n'abemeye kubandanya akazi. Rero barya abasoda batashe harimwo abagiye kubera ijambo babwiwe n'umukuru kandi w'ikirenga nka generale. Ikindi mwomenya nuko General Muzinga nyene yagendeye abasoda b'u Burundi aho bari bakoraniye Minova, bamaze gusubira inyuma aravugana n'abasoda kandi agira ico abemereye imbere yo gusubira ku rugamba. Ica mbere abasoda basavye yari amahera akwiranye n'umusoda w'umumeriseneri, nubwo abasoda ari bo babimwumvishije.
Ikindi bamusavye ni ibikoresho bikwiye kandi bigakoreshwa n'Abarundi. Bongera bamusaba abasoda ba ramforo, ni ukuvuga abasoda baza gusahiriza kubera hasigaye ibitigiri biri hasi cane ugereranije n'ivyari ku rugamba. Jenerali Muzinga yarabibemereye vyose, abasoda bavaho beza agatima, mbere bituma n'abandi bari basanzaye mu bundi burere nka Bukavu bagaruka. Muzinga yababwiye ati amahera arahasanzwe, abasoda bazoza muri ramforo bariko barabegeranya mu Burundi, ibikoresho navyo biriko biva i Kinshasa. Muri make ibi bintu vyose nivyo biriko birica igisoda cacu kuko dutwarwa n'abantu bafise ubumenyi buke bakagira ngo batwara ibijuju. Muri make aba batama baturongoye ino Kongo ata kindi biyumvira atari kurya inoti yotunze ubuzima bw'abasoda bari muri Kongo, baravye nabi bazisanga basigaye bonyene, babe aribo bafatwa mpiri hanyuma bavuge ko ari abagwanyi ba Red Tabara. Ubu butumwa bw'uyu musirikare ntibukwiriye gufatwa minenerwe. Ibi yanditse tubisanga mu butumwa twahawe n'abandi basoda benshi baca banongera koko badatahura ingwano barimwo. Abasoda benshi bavuga ko batabona ico bapfa na M23. Abasoda bose bavuga ko bajanwa muri Kongo batategujwe ivyo bagiyemwo. Abasoda baravuga ko bababajwe n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye yo kwita bagenzi babo bafashwe na M23 ko ari abagwanyi ba Red Tabara. Bose baravuga ko bababajwe cane n'ibiriko birakorerwa bagenzi babo bahisemwo kwitahira mu Burundi aho kubandanya bahemukirwa n'abakongomani bakaca bicwa na M23. Bose baravuga ikibazo c'amafaranga baguzwe, baravuga ko batagira ibikoresho bikwiye. Hariho ibindi bihambaye cane abasirikare batwandikira tutubahuka gushira ahabona. Impanuro yacu nuko abategetsi b'u Burundi bokumviriza rwose abasirikare babo kandi bakabaha inyishu ku bibazo bafise. Ndabisubiyemwo, kurungika umusirikare mu ntambara atumva bisa no kumurungika ku macuniro. Kumurungika utamuhaye ibirwanisho bihuye n'urugamba agiyemwo ni ukumwicisha.